Ndongenda bahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane abadukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari jyene no ku mugabane w'abanyamerika. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaziya, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri mwese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hama uca ngaha iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho wibereye hose. Iyi mwumviriza ni Iyakare TV. Iyakare TV nimbonesha kure igutohoreza amakuru abari karagenda avugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi ndetse navugwa mu makungu. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane. Mu nyuma yaho hatoraguwe inzandiko bivugwa ko ari izakwirakwijwe n'akagwi k'abasirikari n'abapolisi, bavuga ko bashaka impinduka canke bipfuza impinduka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bikaba biri kuvugwa ko rero naho izo nzandiko zitagira umukono arizo bita tract mu gifaransa, bikaba bivugwa ko zoba ngo ari abasoda ngo batipfuza kuja ku rubuga rw'intambara canke ngo baba barazikwirakwije ijya nino mu gihugu. Andi makuru yo kwizigira rero akavuga ko inkomoko y'izo nzandiko atari aba basirikari nk'uko biriko biragenda bivugwa, ahubwo ari abo mwiperereza, akagwi k'iperereza ry'igipolisi n'igisirikari nibo baciye bandika izo nzandiko kugira ngo batere ubwoba abasirikari banse kuja ku rubuga rw'intambara ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, kugira ngo nibama babafashe canke nibama bakwirakwije izo nzandiko hakagira uwuzanka kuja ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, bizitwe ko ari we agumura abandi azabihanigwe vy'akarorero nk'uko abo mwiperereza bama babikoze umwanya n'umwanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Rero ibintu bikaba bibandanya kuba bibi cane. Ni mu gihe kandi ngaha muri politike y'u Burundi ibintu bibandanya kuba bibi cane. Politike ya gapapu ni politike abarundi canke CNDD-FDD ikoresha nk'umukenyuro wo kureka umuntu agatunga ivya mirenge, agatunganirwa akagira amatunga menshi, abaciye aronka ashigikiwe n'ibihangange bikomakomeye cane ngaha mu gihugu, bikamuha amasoko adatahuritse, amasoko adasiguritse, akaba ari we ayaronka. Hama yazomara gutunga gapapu igaca imufata, ahera kumufata bakamwaka amamiliyaridi n'amamiliyaridi, ayo yaciye aragenda araronka yose bakayamurihisha, hama ivyo yarafise bakabimwaka. Kuri ubu ngubu rero biravugwa ko umushingamateka uyu akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Savonor ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba rero ari Olivier Suguru, yaraciye agenda aronka ibiraka n'amasoko atandukanye ngaha mu nzego z'umutekano, igisirikari n'igipolisi. Uyu Olivier Suguru yaraciye agenda aronswa amasoko yo gutanga imyenda n'ibirato vy'abapolisi n'abasirikari, yaraciye kandi aronka amasoko yo gukwiragiza no kugaburira abasirikari n'abapolisi amavuta y'amamesa n'ibindi vyankenerwa. Ariko ayo masoko yose kuri ubu ngubu bikaba biri kuvugwa ko bashaka kumuta mu mvuto, bamwagiriza ko amavuta mu ntara zo mu buraruko yaciye abugwa akaba makeya. Ivyo ni ibintu biriko biragenda bivugwa vyibonekeza ko rero umugambi wa gapapu ari Olivier Suguru ushobora kuba ugiye guta mu mvuto muri ino minsi. Ivyo byose nibiriko biragenda bivugwa, tuza kubaramburira tukabashikiriza ukungeni abarundi bariko barabibona. Olivier Suguru we aravuga iki? Abamwegereye baratangaza iki mu nyuma y'uwo mugambi, aho ari kwagirizwa ivyaha bikomakomeye cane muri kino gihugu? Ntuzuje kure, reka tumira amate mukanya isase nido.
nk'uko nari mpejeje kubibabwira rero, reka amakuru tuyabandanirize kuri iyi nkuru y'inzandiko ziriko ziragenda zitoragurwa ijya n'ino mu gihugu. Abasirikari bakaba babandanya kugira ico bagikomakomeye cane ngo bivanye n'uko igihe turimwo gikaze. Frederic Bamvuginyumvira yaciye agira ico ashikirije mu nyuma y'uko hatoraguwe izo nzandiko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Frederic Bamvuginyumvira akaba yaciye avuga ko ivi ari ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwama bwabikoze, kuko ntago ari ubwa mbere baba bakoze ikintu nk'ico, kuko ngo baratera ubwoba mu gihe babona ko hari ikidasanzwe kiriko kiraba canke hari abanyagihugu bashaka impinduka, bakabona ko batabateye ubwoba abanyagihugu baca bagumuka canke baca baharanira uburenganzira bwabo. Ivyo ni biriko biragenda bivugwa muri kino gitondo. Frederic Bamvuginyumvira rero we akaba atakujya iminwa, akaba agenda yagiriza Varisito Ndayishimiye n'abo bategekana mu butegetsi bwe bwa CNDD-FDD kwama aribo bakoze ayo mabi atandukanye kugira ngo babandanye batera abanyagihugu ubwoba. Ivyo ni biriko biragenda bivugwa. Amakuru ava mu banyagihugu bo barafise ico bagikomakomeye cane kugira ngo hamenyekane abo basirikari bivugwa ko aribo baritegurira gutembagaza ubutegetsi canke guhindura ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abo basirikari n'abapolisi batazwi, hakaba hibazwa imvo boba bafise uyo mugambi wo gutembagaza no guhindura ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Haragiye havugwa ukungene ariko arategurirwa kudeta ariko bigahera itashizwe mu ngiro. Byaravuzwe ukungene Prime Niyongabo ariwe yategura iyo kudeta ariko akama yamurekeye mu butegetsi. Bikavugwa ko kandi imvo zatumye amurekera mu butegetsi ari uko abo bategetsi bamwe baciye banka ko Prime Niyongabo yakomborwa akavanwa mu gisoda c'u Burundi. Varisito Ndayishimiye nawe yaraciye yivugira ko ubwo ari intare atawamutembagaza ku butegetsi nk'uko vyagiye bigenda bivugwa ubwo yari yagiye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, aho yari yitavye inama y'abakuru b'ibihugu, ariko vyaraheze atahutse avuga ko ata muntu n'umwe ashobora kumutembagaza. Avuga ko ari generali akomakomeye cane kandi ko uwipfuza kumutembagaza azoza bakagwana canke agasubira mu ishamba, yo mutsinda akaba aribwo aja ku butegetsi. Ivyo ni vyaciye bivugwa. Amakuru aravuga ko yari yasinye itangazo ryirukana Prime Niyongabo mu gisoda, ariko ngo Ndakugarika yaciye yanka kurisinya. Umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi, murazi ko umushikiranganji ari we asinya dekre nk'iyo, kuko niwe aba yaraciye anashira ko abo bashikiranganji agira uruhara runini mu kubatoranya. Prime Niyongabo yagomba gukomborwa, ariko Ndakugarika ngo niwe yavyanze kuko yabona ko vyaca bitera akaguma ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo rero abategetsi batandukanye bakaba bariko barasaba ivyo Ndayishimiye ariko arakora vyo yobiheba kugira ngo igihugu gice gitekana kandi abanyagihugu babandanye kubaho mu mahoro. Frederic Bamvuginyumvira nawe nk'uko yaciye abisigura rero, biribonekeza ko ibintu bitazokorohera umutama Varisito Ndayishimiye mu gihe yobandanya kwitwara uku nyine ariko aritwara, atumvikana n'abategetsi batwarana igihugu. Naho umushingamateka Olivier Suguru twabibabwiye ukungene Savonoro ndetse n'amavuta y'amamesa yahora aronsa abapolisi mu ntara zo mu buraruko yaciye akena, akaba ariko aragirizwa ivyaha bikomakomeye cane. Uyu Olivier Suguru biravugwa ko muri ya politike ya Gapapu ari we agiye kubandanya akurikira, akaja gupfungwa ndetse n'ivyo yaratunze navyo bikanyagwa. Murazi Murengerantwari Dieudonné aho yaciye yirukanwa kandi akajanwa gupfungwa, nawe ivyo yaratunze bikaba vyaraciye binyagwa bigatwagwa na leta mu kurihishwa amamiliyaridi menshi mu vyo uba waraciye uronka mu masoko atandukanye. Ayo masoko baheza babona uhejeje gutunga
bakaca bayakwaka. Ivyo byose ntibigiye gushikira Olivier Suguru. Biravugwa ko rero uwo mugambi wa Gapapu ari we ugiye gukurikiza nk'uko amakuru agenda ava mu gipolisi n'igisirikari ariko aravyemeza. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aze aragushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya akazoja aragushikira aho uzoba uherereye hose mu gihugu. Mwahejeje gufyonda subscribe turabakengurukira cane.